Reka ndagushimire kandi ndaguhe kaze wowe udukurikira mu makuru n'ibiganiro tugushikiriza kumbonesha kure yawe ariyo yacu ya Isange TV. Nimbonesha kure rero igushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho by'umwihariko twibanda ku makuru abari maravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Tugaruka ku ngingo zitandukanye harimo nk'ingingo y'umutekano, politike, agateka kazi na muntu, amakungu, indero ndetse n'andi yose abatandukanye. Wewe rero udukurikira iyo waba uherereye ijya nino, reka ndaguhe kaze mu makuru yacu tugiye gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turaza kuyahera mu Burundi. Ngaha mu Burundi tubabarire ko muri politike Niyombare ngo yoba yongeye gututumbisha kudeta kuri Evariste Ndayishimiye. Ahangaha hakaba ari nyuma yaho uyu Niyombare n'ubundi mwaka wa 2015 yari yagavye kudeta kuri leta y'u Burundi yari yobowe na Perezida Pierre Nkurunziza. Ni imirwano rero yadutse mu masaha make ngaho nyene, bikavuga ko uyu Niyombare yongeye kugaba igitero ashaka gukoreraho kudeta canke se ashaka guhirika ubutegetsi bw'u Burundi buyobowe na Evariste Ndayishimiye. Bakaba rero ari imirwano yamaze amasaha make gusa bikaza kurangira nyene uyu mugabo akoze akantu kadasanzwe. Muraza rero kubisobanukirwa mu makuru yose ku buryo bw'idonido. Gusa uyu Niyombare nyene muribuka ko mu mwaka wa 2015 n'ubundi yigeze kugaba kudeta ku butegetsi bwari buyobowe na Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi. Uyu mukambwe akaba yaraje kwitaba Imana, ubutegetsi akaza kubusigira Evariste Ndayishimiye. Uyu mugabo rero nk'uko bisanzwe mubizi, amasoko yacu dukesha amakuru ari ngaho mu Burundi yatubariye ko nyene imigwano yazindutse yumvikana ku uyu munsi wa gatatu ngaho mu Burundi nyene. Aho rero uyu Niyombare yaje kuba ashaka ngo gutera kudeta mu Burundi. Uyu mugabo yaramaze igihe ntabwo yumvikana n'ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse vyaje gutuma ahunga. Bamwe bakidodaga abarundi bavuga ko yoba yarahungiye mu Rwanda. Ibi rero vyaje no gutuma n'abandi bose bahungira mu Rwanda, abarundi batandukanye, ndetse vyaje no guteza icuka kibi hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Biza no kurangira perezida w'iki gihugu ari we Evariste Ndayishimiye afunga imipaka n'ubugenderanire hagati y'igihugu c'u Rwanda n'u Burundi. Ndetse ibi vyaje no gutuma abarundi n'abarundikazi bavyidogera, bavuga ko bitari bikwiye ko Evariste Ndayishimiye iyo mfunga imipaka y'u Rwanda n'u Burundi, kubera ko ivyo bapfa ari ivya politiki, abarundi n'abanyarwanda ataco babijejwe ko. Nk'uko rero byakomeje kugenda bisigurwa mu bitangazamakuru bitandukanye, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashinjaga ko u Rwanda rw'abarufasha umutwe witwaje intwaro, uriya mugwi ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wa Red Tabara nawo utavugwa rumwe n'u Burundi. Ibi rero byose n'andi makuru yose byagiye bitororokanywa, bivuga ko rero uyu mugabo nyene yaje kwishimikiriza uriya mugwi wa Red Tabara, kakaza kugaba igitero mu Burundi ashaka gukura ko ubutegetsi buyobowe na Evariste Ndayishimiye. Mu yandi makuru kandi turaza kunyarukira, muribuka ko hari amakuru tutari twatohoza neza ku masoko yacu yari ngaho i Bujumbura, yatubariyaga ko hari ikiziga c'umuntu yoba yatowe. Akaba rero yari umugabo yatowe, baje gukora amatohoza yaje gukorwa. Bikavuga ko rero iki kiziga catowe arico umusore. Uyu musore rero bikavuga ko yoba yariciwe ahandi hantu, hama rero akaza kujugunywa ngaha ku mugezi ku ruzi rwa Rusizi, nk'uko amakuru dukesha amasoko yacu ngaho i Bujumbura yabidushikirije. Gusa bakavuga ko nyene yoba atagandaguriye ngaho i Bujumbura.
Ayandi makuru kandi turaza kunyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubashikirize ku buryo bw'idonido. Muri Kongo imigwano irabandanya hagati y'umugwi M23 n'igisata ca leta ya Kongo FARDC ndetse nabo bafadikanyije guhangana n'uyu mugwi harimo igisata c'u Burundi Sadeke Monisco imitwe yihurije muco yise Wazalendo ndetse n'umugwi wa FDLR. Uyu mugwi wa FDLR rero ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukaba ndetse uvugwamo n'abasize bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ngaho mu Rwanda. Turaza rero kubashikiriza amakuru yose ku buryo bw'idonido. Gusa rero nk'uko n'ubundi twari tubabariye ku makuru yo muri Kongo tuza kugaruka ko ku buryo bw'idonido, imigwano rero irabandanya hagati y'uyu mugwi wa M23 ndetse n'igisoda ca Kongo FARDC. Gusa biravugwa ko kuri ubu nyene nk'uko twari twabashikirije mu makuru y'idonido mu munsi w'ejo waheze, M23 yari yamaze gufata umugi wa Goma ndetse bikanavuga ko yari yamaze no gufata ikibuga c'indege ca Goma. Yari imigwano idasanzwe, gusa amasoko yacu yaje kutubarira ko hari ibice bitandukanye bimwe na bimwe abasoda ba FARDC baba barimo ko baragenzura ngaho mu muji wa Goma. Gusa uruhara runini ngo uruho ragenzurwa n'umugwi wa M23. Kuri ubu rero nyuma y'iyo migwano idasanzwe vyaje gutuma abaturage b'abanyekongo bahunga, by'umwihariko abari bari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajaruguru. Bikavuga ko rero aba baturage nyuma y'iyo migwano idasanzwe baje guhungira mu Rwanda. Kuri ubu rero amakuru ariko aravugwa nuko bamwe muri abo baturage cyangwa se muri abo banyekongo bahungiye mu Rwanda ngo kuri uyu wa mbere bavyukiye mu Kaguma ngo baririmba insinzi bishimye cyane ko ngo boba bameze neza mu Rwanda, cyane ko aha M23 yafashe ariho aba baturage baturutse, by'umwihariko rero bakaba bari bamwe mu baturage b'abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi. Umutwe rero wa M23 ugwandira ngo amahoro n'umutekano w'aba banyagihugu b'abanyekongo, by'umwihariko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Rero tugarutse mu makuru yacu kuri yo bw'idonido n'ubundi tugira duhere ko yarimo aravugwa mu Burundi. Mu Burundi umutekano n'ubundi wongeye kuzamba, biri kuvuga ko umutwe wa Red Tabara wifadikanyije n'uwahoze akomeye ngaho mu Burundi ariwe Niyombare. Muravyuka ko yari yigeze gutera kudeta mu mwaka wa 2015 mu Burundi mu gihe hayoraga ayo Perezida Pierre Nkurunziza. Kuri ubu rero biravuga ko yifadikanyije n'aka kagwi ka Red Tabara wongeye kugaba igitero ndetse bashakaga gutera kudeta uyu Evariste Ndayishimiye uyobora Uburundi kuri ubu. Gusa rero ico gitero ngo cyaje guhojwa cane n'igisoda c'u Burundi, maze ngo basubiza yo abasoda b'uyu mutwe wa M wa Red Tabara nyene baza kuwutsitsura usubira inyuma. Gusa rero ngo uyu Niyombare we ngo nawe yaraje yarakaye cyane ashaka gutera kudeta ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Gusa iyi ni imigwano yamaze amasaha make cyane, maze biza kurangira igisoda c'u Burundi gikoze akantu gakomeye cyane gisubizayo uyu mugabo ariwe Niyombare nyene n'aka kagwi ka Red Tabara bari bafadikanyije. Aka kagwi ka Red Tabara rero kakaba katavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi buyobowe na Evariste Ndayishimiye ndetse na CNDD FDD ikaba ari ryo riri ku butegetsi. Nk'uko rero amasoko yacu yabidutorokanije ngaho mu Burundi yatubariye ko aka kagwi nyene kari kaje gashaka gufatikanya na Niyombare ngo batere kudeta ubutegetsi bwa Pierre bw'uyu mugabo Evariste Ndayishimiye uyobora Uburundi. Gusabiza kurangira igisoda c'u Burundi gikoze akantu keza babasubizayo atakintu na kimwe barakora. Makuru yacu rero n'ubundi tuyakomereje mu Burundi, ca kiziga twabadondoreraga mu makuru tubabarira ko bari bariko barakora amatohoza
amatohoza yakozwe rero baje gusanga ari ikiziga c'umusore. Uyu musore rero akaba ngo yaje kubonwa ku mugezi wa Rusizi ya kabiri, aho rero yaje gutoragurwa. Gusa bikavuga ko yoba yari yiciwe ahantu nk'uko amasoko yacu n'ubundi yabidutorokanije ngaho mu Burundi atubarira ko ngo uyu musore yagandaguwe ngo yoba yagandaguriwe ahandi hantu, ahubwo ikiziga ciwe kikaza kujugunywa ngaho mu Bujumbura nk'uko amasoko yacu yabidutorokanyirije. Mu yandi makuru rero tuyashoreje n'ubundi kuyavugwa mu makungu. Muri politike muri Kongo byakomeye, urugamba rurakomeje umugwi wa M23 ndetse n'igisoda ca leta ya Kongo FARDC nabo bavadikanije. Abasoda b'u Burundi twarabariye mu makuru atandukanye ko bakomeje kugenda barahagwa, ni ibisasu vyagiye birabarasa benshi cyane bakahagwa, ndetse n'abanyagihugu bakitotomba ko Evariste Ndayishimiye ariwe atuma abana b'igihugu c'u Burundi bakomeza gusiga agatwe ngaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugwi wa M23 rero kuri ubu uriko uragenzura igisagara ca Goma, uriya mujyi wa Goma ndetse n'ikibuga c'indege ca Goma. Uyu mugwi wa M23 niwo urimo urakigenzura. Abaturage rero abanyagihugu b'abanyekongo by'umwihariko abari muri Kivu y'Amajyaruguru, ubu ngubu benshi muri bo bitewe n'imigwano yahabereye mu minsi iheze baje guhungira mu Rwanda. Mu Rwanda rero bakavuga ko ubu ngubu bameze neza, gusa bakavuga ko ubu ngubu bishimira kuba M23 yaramaze gufata ujya mugwi wa M23 bamaze gufata umujyi wa Goma ndetse n'ikibuga c'indege, kuko bavuga ko ngo umugwi wa M23 wobo ngo ubafata neza, utabateza umutekano muke, ahubwo ngo uharanira agateka kazina muntu. Kuri ubu rero abanyekongo bamaze guhunga iyo migwano ya M23 ndetse n'igisoda ca Kongo FARDC nabo bafatikanyije guhangana n'umutwe wa M23, aho bahungiye mu Rwanda baravuga ko bameze neza, ndetse kuri ubu binavuga ko babyukiye mu Kaguma babyina imbyino bishimye cyane, bavuga ko mwikambi ya Mahama nyene aho benshi mu bahunze muri abo banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko baba baherereye bariko barabyina bishimye nzi, bavuga ko rwose umutwe wa M23 wakoze akantu gusa bakishimira ko cyane aho bageze mu Rwanda bafashwe neza. U Rwanda rufite impunzi nyinshi zitandukanye z'abanyekongo rucumbikira bitewe n'umutekano muke ukomeje kugaragara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe yumvikanamo imigwano. M23 n'umugwi wadutse mu mwaka wa 2021 wongera kugaba ibitero mu bice bitandukanye muri Kongo, aho rero uyu mugwi uvuga ko wasavye perezida w'iki gihugu ariwo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ko uyo bafasha nabo bakagira uburenganzira nka bene igihugu b'abanyekongo. Gusa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yaridoze ndetse abyamaganira kure, avuga ko adashobora kwihuza n'aba banyekongo, akavuga ko rero ngo boba ngo uyu mugwi wa M23 utegwa inkunga na leta y'u Rwanda. Gusa leta y'u Rwanda yamaganye ibi byose yivuye inyuma, ikavuga ko atahantu na hamwe ihurira no M23 igaba ibitero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ivyo gusa, kuko leta y'u Rwanda nayo ishinja umugwi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufatikanya ndetse no gutera inkunga umugwi wa FDLR. Uyu mugwi wa FDLR nawo ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse ukaba unarimwo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Kuri ubu rero abanyagihugu b'abanyekongo bari mu Rwanda bishimye cyane, izi mpunzi zahunze imigwano zirishimye cyane mu nkambi zirimo zitandukanye. Reka rero mbashimire mwese mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumbonesha kure yanyu ari nayo yacu ya Isange TV, bageza ko amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye aho by'umwihariko twibanda muri politike n'umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga
bigariweho rero warudukurikiye urijya nino waba waruri ibujumbura mu Kayanza Karusi Bubanza Gitega Muramvya Makamba Karusi Bubanza n'izindi ntara zose zitandukanye tutabashije kudondora ngaho mu Burundi mukomeze kugira ibihe byiza amakuru yacu n'agasaga icyo no kwibutsa no gupyonda sabone canke partager bivanye naho uherereye ukaza urabona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kuri iyi mbonesha kure yawe ari no yacu ya Isange TV. Reka ndagushimire komeza ugubwe neza amakuru yacu yo nakagaruka kandi Imana ikomeze kubana namwe.